sagaseseshwa rumuri indwara za kanseri zirabangamiye amagara y'abenegihugu aha mu Burundi. Aha mu gihugu cacu ibitigiri dufise vyerekana ko abantu bangana 7,929 bari bagwaye kanseri mu mwaka wa 2020. Muri abo hafi ibice 19% bari bafise kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko, ibice hafi 10% bari bagwaye kanseri y'ibere, ibice hafi 9% bari bafise kanseri ya prostate, ibice 6% bafise kanseri yitwa sarcome de Kaposi, ibice 5% nabo bari bafise kanseri yo mu gihogohogo. Abandi basigaye ni ukuvuga ibice hafi 99% bari bafise izindi kanseri ntavuze muri izo. Mu ntambamyi zibonekeza ngaho iwacu hari inyigisho zo guhimiriza zidakwiye mu guhimiriza abenegihugu ku bijanye n'iyo ndwara, kwipimisha hakiri kare n'ubukene bw'imiti yo gupfupfahariza ububabare. Izindi ntambamyi zica zunyurwa n'ubukene bw'abahinga banonosoye kuvura ibisata byose bipima bikongera bikavura izo ndwara za kanseri. Ariko naho biruko igihugu cacu gifatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS kirafise umwitwarariko wo kurwanya indwara ya kanseri. Nico gituma dutegerezwa gushira ingufu zacu mu guhimiriza abenegihugu ngo birinde ivyorohereza kugira ngo umuntu ashobore kwandura indwara ya kanseri, aho novuga nko gutumura itabi, gufungura nabi, kunywa inzoga z'umurengera n'ibindi. Uyu munsi n'akaryo ko guhimiriza abenegihugu ngo bamenye akamaro ko kwisuzumisha kwa muganga hakiri kare no guhindura ingendo mu kubaho, haba mu mfungurwa canke mu kwitwararika kwinonora imitsi. Umuntu amenye ko agwaye kanseri hakiri kare arabana nayo kandi harabagira amahirwe yo gukira. Nico gituma mu migambi twimirije kurangura muri iyi myaka iri imbere tuzokubaka ikigo cy'igihugu cyo gupima no kuvura abarwayi ba kanseri kugira dupfunyire urugendo abarinda kuja mu mahanga kurondera ibikoresho n'abahinga bavura izo ndwara. Tugiye kandi kwitaho gukarihiriza ubwenge abavuzi kugira bamenye ingene batanga inyigisho zo kwikingira indwara za kanseri.